c'umunezero ariko bigoye ingene twoshobora kukigaragaza kuko abavyeyi bacu dufise ibintu vyinshi tubashimira si twebwe twenyene. Ndazi ko mu Burundi abantu benshi bashima kubw'ingabire Imana yatanze mu gihugu. Sinari bwabona umukozi w'Imana vy'ukuri ababara intama akababara abana ku rugero rungana ukuri hano akadusengera. Ndibaza mu Burundi dusigaranye bake ashobora gufata imisi 100 yisonzesheje atacarya ariko asengera abantu gusa ngo bakire bakizwe. Sinovuga mu buryo bwagutse ariko mu buryo bwinshi cyane mugabo bakigora bakisopa bakarihira abantu bakarihira umuryango w'abantu bangahe kuko nitwe babona igitego. Ivyo ni ibintu uzokora abapasitori bake muri iyi myaka. Ashobora gufata umuriyoni n'ibirenga akabitanga buri kwezi atari ukuvuga ngo afise ibihinda kugira ngo abantu babone aho basengera. Ni ibintu nabonye mu buzima bw'imboneka rimwe. Hamare muvyeyi tutabicishije amajambo sifise ingene novuga n'izo tubashimira ariko murabavyeyi. Muvyeyi agukorera ivyo ubona akagukorera n'ivyo utabona atarizo kukubwira. Mu mutima w'abanyagitega ntiharimwo ibi gusa mwabonye, harimwo ibintu vyinshi kandi vyiza tubifuriza. Tuzokomeza mu gusengera twiruke kugeza aho basi tuzogeza n'ibice na 40% vy'ivyo twifuza gukorera abarongozi bacu. Nibi bintu uyu mukozi w'Imana afise nukuri mugende mwe muratubikira tumwideni kubera ibikorwa. Ideni mvuga riri mu mutima w'ivyo twifuza gukora kubera ko twagize ibikorwa vyinshi nyene hariho ivyo twari twiyemeje tutashitse. Mugabo tuzorwana ari iyindwa n'iyikurikira turwane kugeza inzozi zacu zibashikiriye twari dufise. Imana ibanezagire. Ndumva n'ubugira gatatu twoyikomera amashi. Reka mumfashe kandi tuduze icubahiro c'Imana yatumye twirigwa yadushikanye mu iki gitondo. Imana iragahora ku ngoma, ivyumvire mu ijuru. Turanejerejwe n'ibikorwa yadukoreye kubona turiho turi bazima dufise impwemu y'abazima iragahora ku ngoma. Nuko ico ni gice cyo gushimira Imana kandi turafise byinshi twoshimira Imana. Va binyorohera ko nshobora kubivuga ariko imbere yuko mvuga ibitari bike mu nkundire twakira abashitsi nkuko bari bavuze ko ari abashitsi tuza kwakira tubinyarutse mu bubangutsi. Umushitsi wa mbere n'umusheri wanje nkuko byabaye ubwa mbere. Abandi bavuze ngo abatamvyi ba neza barakurikirana kandi nibwo bwa mbere ashitse hano Gitega. Reka tumusabe kumbure ejo hariho abatari bahari tumusaba nyaruke, hariho abatamubonye. Ubu n'umusheri wanje kandi turakundana cyane rwose. Turakundana cyane. Ejo twarababwiye nimba Yesu hari ibintu yakoze hano mu isi canke amajambo yavuze canke amasengesho yasenze, ntiyayasenze hari icyo amufasha wewe, ahubwo yayasenze kugira twebwe ngo bitwigishe hama bidufashe tuzoze duhonyoza ikirenge mu ciwe. Nimba twebwe rero dukundana turabarongozi banyu duhuje umutima n'inama, bisabwa ngo natwe abari imbere yanyu twebwe
turi icitegererezo namwe mumere nk'uko tumeze. Pawulo hari amajambo yavuga ngo munyigireko, Yesu akavuga ngo munyigireko. Yesu nashimwe. Rero ubu turakundana, naho ubwa mbere shetani yari yaduteye, ariko koko ni byiza mbere biranashika twabayeho ubwa mbere dukundanye cyane mu gutwarana, inyuma yaho tuca turankana cyane, inyuma yaho tuca turakundana cyane. Ibyo rero mu buzima umuntu agenda bicamwo. Gukundana cyane wari umugambi w'Imana kugira ngo tubane, kwankana cyane wari umugambi wa shetani kugira ngo ibi byose mubona biriko biraba bihagarare, kuko shetani abonera ku ubuzima bwawe buri imbere yawe, akaca atangura kubugwanya kugira ngo ntushike ku ntumbero. Icyo gihe rero yarabona ko tuzoshika hano Igitega, abagwaye bagakira, imitima ikaruhuka, ibinyene birori mubona bikagenda neza. Ejo hari abari bagwaye ingwara bakize, ndazi nuno musi bo bagarutse, kandi nuno musi hari abantu bagwaye ndazi baza gukira. Shetani wewe yarabibonera kure, akaca avuga ati kugira ntibaze bashike kurya mugambi, dushireho inyankane hagati y'umugabo n'umugore, bavane bahukane bashwane, komsa nibizoba bigikunda yuko umugambi w'Imana ubandanya. Shetani arahaguruka rero ashiraho impamvu zituma twohagarika umugambi w'Imana, ariko icyo Imana yavuze, muririmbyi umwe yavuze ngo urizoba imbuto ntiribungwa. Imana mu byibona izogukoresha imbere, irabirinda kugira ngo umugambi w'Imana uzoshike. Nico gituma inyuma yaho habaye guhuza umutima n'inama, tugakundana. Ubu rero shetani yaratsinzwe, ntawe urajyana ugwara uwundi, eka nukuri no mw'ivyo bihe twariho bibi byamaze nk'imyaka 7 turi mu bihe bidasanzwe, twakomeje, je nakomeje kwihangana. Cyangwa ry'Imana rivuga ngo mwihanganire ibibagerageza, kuko nimwamara guhurama mugatsinda muzohabwa igitsibo Imana yasezeraniye abayiko bo kunesha no kuba mu ijambo ry'Imana. Haraba kwihangana. Twaraciye mu bihe bitoroshe, arangerageza, ariko ntiyari we, yari shetani yari muri we, kuko ndazi we twarakundana cyane, ariko shetani ni waza mu muntu. Iyo usomye ijambo ry'Imana muri Bibiliya haravuga ngo hari umubibyi mwiza yabibye imbuto, mwijoro umwansi araza abibugwanfu. Niko shetani akora rero, abantu baraba bahuza bumvikana, burya nta muntu numwe abaho mubi, bari beza, abicanyi bose baba ari beza, mugabo shetani araza akabibamwo urubuto rubi rutuma umuntu aba umurozi, rutuma umuntu aba umwicanyi, akwanka, akugirira nabi. Rero uwo mwansi niwe yaje mu ijoro cyangwa umunsi tutazi abiba urubuto rubi. Ndagomba uyu munsi urubuto shetani yabibye mu buzima bwawe rusohoke mu izina rya Yesu. Mw'ivyo bihe rero shetani yari yabivye urubuto rubi, twabaye mu bihe bibi cyane, ntoshobora kuvuga mwaka kanya kubera ibihe ari birebire, ariko nagomba kuvuga iki: mugabo uri hano, mudamu uri hano, shetani yoba yarabivye urubuto muwo mubana, ukabona yuko hari ibintu bitagenze neza, hari ibintu bibiri bishobora gukora kugira ngo ushobore kubinesha. Kuko nagomba ndababwire, kugira ishengero rigende neza nuko ingo ziba amahoro, kugira igihugu kigende neza nuko ingo ziba amahoro, kugira abantu bazoshike mu ijuru nuko ingo ziba amahoro, kugira ngo uruvyaro rutere imbere nuko ingo ziba amahoro. Shetani rero mu konona ibintu byinshi agerageza konona ingo kugira ngo ingo zame zisambuka, kandi ndabizi neza aho muherereye hirya no hino ingo ntizimeze neza cyane. Shetani arazi umugisha Imana yasize mu ngo, hanyuma nico gituma shetani acagwanya ingo, ariko natwe twahagurutse gusenga kugira ngo ingo zigende neza, niho ishengero riroranirwa, niho n'igihugu kiroranirwa, mbere n'abacamanza bahariya muri sentare hariya hirya no hino. Ariko ubu tugeze mu bihe byiza, rero dufitaniye abana 11 kandi by'ukuri turamahoro. Dufitaniye abana 11 n'umwuzukuru umwe, n'abandi benshi bagiye kuboneka. Nivyo turamushimiye,
kuno munsi yashoboye kudushigikira tukabana hano. Imana nishimwe. Turafise imisore n'inkumi, muravyumva namwe. Sawa, wisubirire mu kibanza sheri wanje. Hanyuma twagomba mumfashe twakira umushitsi w'iteka, kandi vy'ukuri ntakekeranya nizera ko Imana yo mu ijuru izomuha umugisha mwinshi cyane. Mu mugisha Imana izomuha ndazi ko harimwo imigisha ibiri. Harimo umugisha wa mbere w'ibifadika canke bigaragara hano mu isi, hakaba n'umugisha w'ibintu bidafadika bitagaragara. Bibiliya irabivuga neza. Bibiliya ivuga ngo uzonkorera data wo mu ijuru azomuha icubahiro. Rero n'iyo migisha ibiri, ibi bikorwa biriko birakoreka hano yabigizemwo uruhara, yabigizemwo igikorwa gikomeye cyane. Ndamukunda bivuye mu mutima. Nta kintu na kimwe ndashobora kumukorera, kandi nta n'icyo noronka no mukorera, ariko icyo nshoboye jewe ndamusengera cyane. Kandi mumfashe namwe nk'abasenzi muri hano, muze muramfasha kumusengera, kuko ajejwe ibintu bitoroshe. Nimba hari umuntu mukwiye gusengera, nama nabivuze cyane, n'umuntu yitwa umurongozi. Yoba umurongozi w'ishengero, yoba umuntu arongoye mu bijyanye n'igihugu, nama nabivuze cyane, n'umuntu aba akwiye amasengesho menshi cyane, aba akwiye gusengerwa cyane, ukahura n'ibintu bikomeye cyane. Abantu mwitwa ko muri abarundi, mukaba n'abatari abarundi, mukaba abantu mumaze kuronka agakiza, mukwiye gusengera abarongozi b'amashengero, abarongozi b'igihugu. Abo nabo gushigwa mu biganza cyane kugira ngo bakoreshwe n'Imana, kuko badakoreshejwe n'Imana wa mubi akazana kubiba ibintu muri bo, twohura n'ingorane. Bibiliya ivuga ngo ahari uburongozi bwiza ibintu bigenda neza, ngo ariko ahari uburongozi bubi ngo abantu barahenebera cyane. Murumva ko kugira ngo uburongozi bube bwiza, natwe nk'abantu b'abakozi b'Imana n'abakristo tubigiramo uruhara kugira ngo tubenshi cyane. Ndamusabe yigora ashike hano mu cyubahiro ciwe. Ndamwinginze yigora ashike hano. Twatewe iteka n'Imana kumwakira muri iki kibanza. Amashi menshi ku Mwami Yesu, amashi menshi. Imana ishimwe, Imana ishimwe cyane. Uyu ni umukozi w'Imana, ni umukozi w'igihugu, akongera akaba n'umukozi w'Imana. Novuga gute mu bice mu bijyanye no gukorera igihugu? Ndibaza ko jewe mu bindusha, kuko ni mwebwe abana namwe, ivyo murabizi sinokurirwa ndabivuga. Ariko mu bijyanye n'igikorwa cy'Imana, mu buryo bwo kuvuga ko ari umukozi w'Imana, umukozi w'Imana ni umuntu wese akora igikorwa cy'Imana. Iratwakiye tugitangura gushika hano Igitega, tutahazi mfisi yerekwa rimaze igihe kirekire. Aradufasha kugira ngo imitima itekane, aradufasha, ari mu bantu badufashije ibintu bikomeye ntoshobora kudondagurira hano. Yarakoze, yaradufashije mu buryo bwose butandukanye. Mumfashe tumukomere amashi, kandi mumfashe dukomere n'amashi Imana Data wa twese wo mu ijuru. None rero singira icyo mvuga kubwiwe, ariko numva nezerewe. Mumfashe tumusengere, mumfashe by'ukuri kumubona ndanezerwa cyane. Iyo tuba turiko turavugana naho tutaba turi hafi, mba numva umutima unezerewe. Kandi Imana dukorera, Imana ariko arakorera, izomugirira neza akiri mu isi y'abariho, kandi Imana izomufasha n'igihe Imana izomutahukana mu gihugu cyo mu ijuru.
azoshika amahoro, azobona Imana yakoreye. Urugendo rwiwe ntirize rucikire mu nzira cyangwa ngo atwagwe n'umubi, ariko azoshike mu gihugu cya Data wa twese wo mu ijuru. Nuko reka tumuhe ijambo. Karibu mwubahwa mwiza, Yesu abaho umugisha mwinshi cyane. Murakoze. Yesu ashimwe. Amen. Haleluya. Amen. Nanje ndabaramukije mu izina ry'umucunguzi wacu Yesu Kristo. Amen. Kandi nongera nkenguruka nshimira Imana kubona umunsi byakomeza ko nza kubashirikira. Nanifuje yuko ejo haheze twari kuba turi kumwe ubwanjye byakunze, ariko ndashimira Imana ko turi kumwe uno munsi. Amen. Ariko ikinezereye si ikindi nuko mbona ishengero ryagutse cyane. Icyo twashimira Imana igihe cy'ikoraniro cya mbere muteranira hamwe byashize, igena abakozi b'Imana b'iryo shengero imwangana gutya nta n'igice cyarimo nibaza. Oya. Ariko no gushimira Imana rero bicerekana yuko ishengero ritavuye mu byiyumviro by'umuntu, ariko ryavuye ku bugombe bw'Imana. Sibyo na yemwe Cyane rwose. ishengero ry'umunezero Mu bapastori nari narareze canke na vyaje ubutumwa bwiza, nsanzwe mfise n'abandi, ariko ari mu bapastori nakunze kandi Imana yahamagaye by'ukuri. Ni gake cyane nshobora kwakira abakozi b'Imana ngo dukorane ntabazi, bifata umwanya nkasenga Imana. Uyu rero naramwakiye mu gihe gito cyane, harimo iyerekwa ryo gutanguza igikorwa hano, haga impamvu yuko twomuzeze ibikorwa atagihe kinini. Yariko aravuga amajambo mu mwanya avuga ko hariho ibyababereye intambamyi, byo ntibishobora kubura, ariko naramwakiye ndasenga Imana iranyemeza, hanyuma tumurungika hano. Kandi mu myaka 3 n'amezi make 2 twoba tumaranye n'amezi make, nta kosa na rimwe ndamubona ko, nta n'umunsi n'umwe ndumva akantu na gatoya imbere y'Imana n'imbere y'ishengero ndabishingira intahe. Hariho n'umuntu bishobora kwihenda bigashika kihenda, inyuma yo kwihenda agasaba imbabazi. Nta nubwo arihenda, nta n'imbabazi arasaba, kuko nta kosa arakora. Tubanye neza, ndamubona neza, ibyo nshoboye kuyaga nawe bigenda neza, angisha inama muri byose, nkamugisha inama, nkamugira inama, kandi inama tumugiriye niyakora, kandi inama dusabye turayishitsa by'ukuri. Hagati y'Imana n'umukozi w'Imana mwiza, turamushimira. Kandi mpande yaho arakunda ishengero, arakunda n'uburongozi cyane. Nagomba mvuge yuko ari mu bakozi b'Imana nibaza ko yoba akunda ishengero rya Repentance, naho yoba atarerewe muri ryo. Ari no mu bakozi b'Imana nibaza afise umutima wo kudushimira nk'uko mwabibonye. Mu mutima wanje numva nanezerewe, kuko ibintu ndiko ndabona Gitega mu myaka 2 ntanguje ishengero rya Repentance riramaze imyaka 13. Mugabo nagomba mvuge ko ibintu muriko murakora mwebwe ishengero ry'Igitega nta shengero na rimwe rirabinkorera. Ntari mu mashengero natanguye, mu mashengero nashoboye no kugurira n'ibibanza, mu mashengero nashoboye no kubakira abapastori, nashoboye gufasha bose, nkanabarera nkabageza kubwo rugero. Nobabwira ko muri abambere Gitega niko bimeze.
rero birantangaza. Bibiliya hari ikintu Yesu yavuze kandi n'Imana yabivuze ngo nkunda bankunda kandi abandondera ubutahumeka bazombona. Urukundo mu nkunda numva runteye kubakunda cyane no kubasengera cyane no kubakurikirana cyane. Biransiga ibi bintu mukoze byanteye ubwoba. Atanu ukwezi guheze mwaheruka Bujumbura muzanye ibintu nk'ivyo muzana ibintu nk'ivyo, muzana impene, muzana n'ibindi byose byinshi biranteye ubwoba. Hari igihe rero mumbabarire sinshobora kuronka ingene ndabivuga. Kenshi iyo numva nezerewe cyane ndarira umunezero wanje uba mu marira. Rero ndabashimiye Imana yo mu ijuru ibyumve. Ishengero ry'Igitega Imana yo mu ijuru yampamagaye igiteho. Ishengero ry'Igitega Imana yo mu ijuru rikorera ibyiza ibigirire neza hamwe n'umurongozi. Mushishikara mufate mu ntege umukozi w'Imana ari imbere yanyu. By'ukuri Imana yo mu ijuru izobahemba kandi izobaha umugisha. Pastor Yesu abaha umugisha kandi ndabashimiye bivuye mu mutima kandi ngiye kubasengera kandi ibyo ashoboye gukora nzobikora. Yesu abahezagire cyane. Nicerekana ko ari umwongere mwiza, turakengurukira namwe ariko dukeza n'ubarongoye ngaha Igitega turamuzi twama turi kumwe. Turashima rero kandi turashimiye muri byose. Bimpaye icyumviro yuko izogaruka ku mwaka ugira gatatu. Yashimira gishobora mvuge ndabasanga muri mushengero mwibakiye mudapanze. Kandi rero byose birashoboka kuko turaje ingene shengero ryatanguye ngaha Igitega karani intambwe mugeze ko benshi abatangura bakunze guhurira ishengero ubona yuko nyene naryo ridaha icubahiro Imana. Ukuri ahantu umuyaga uvuze abantu baca bagira uruhagarara boshobora neza kwinjira mu mwene kweri bagasenga Imana umutima utuje. Reka mugabo bateraniye ahantu hameze neza ngaha uca wumva yuko umutima uremye bikagera neza. Rero ndahitije gutera imbere Imana ikomeze indongozi zanyu kandi bakomeze ishengero. Turazi ko mudusengera turabizi rwose kandi turakenguruka dushimira Imana. None rero Imana ibahezagire cyane. Murakoze.